Gasi nkuko vyama misi yose murabizi ko twama turiko turabashikiriza ibiganiro binoboye, ibiganiro bimeze neza, ibiganiro vy'isuku niko no bivuga. Ubuherutse twari twababwiye ko dutegereza kuzogaruka kugendera uwo bita Pascal Bizimana aracyari hano ntayaraje. Yaryohewe n'igisogara ca Bujumbura ahubwo amatwi nsubira ngashaka ko yanafashe n'imigambi yo kudasubira gufata rutemikirere ngo azokigumira ngaha cyangwa ngo bibaye ngombwa mu mezi 5 ngo abari ngaho amafaranga sayabuze yo kuza arafata indege agira rero turu yongera agaruka ibintu bikagenda neza. Natwe tuti turahari ku bwanyu, hamaza no kutubwira ikiyago bari bakoranye na Gasore na wa muhungu mwatamboka nyene pore nyene cyo bibona ibintu bikagenda neza. Reka araza kutubwira ibitari bike ruhande yaho dufite n'amakuru yandi ko hari ibindi bikogwa ashobora kuba ariko arakorera hano na cyane shooting canke tournage akina image yerekana igihugu cacu ciza cy'u Burundi, akubwira ati indirimbo nakoze ni nyinshi kandi izo zizage zigaragara mwama etage yo muri Etats-Unis, amadarapo yo muri Etats-Unis, ibibanza vyo muri Etats-Unis. Ati mugabo kino genda keneye ko ibubwiza bw'igihugu cacu cy'u Burundi nabo muri Etats-Unis babona yuko naho nyene hameze neza. Ni Edison ndayahoze ngaba ndi kumwe na Arkeni kuri kamera za niyo Self TV nawe kano kabarabana ko n'umutipa bayicariye neza kabisa, ayimereye neza nta ngorane, yarashitse mu gihugu cy'amavukiro ariko ndazi ari muri Etats-Unis navuze ukuntu abayicanye ubwo ukuntu kubera ari ku mahanga, ariko hani wacu ni wacu niko bimeze. Pascal B umeze neza? Meze neza ariko twagutangura n'amasengesho kwicako none nturi umukozi w'Imana. Dusenge Imana, turagushima kuba watujaniye umukozi w'Imana ariwe Edison ndayahoze. Numusore mwiza atararongora ko mwami umugiriye igitangaza gikomeye kugaronka umugore, ariko kandi twa turi kumwe n'uwundi yamuherekeje afashe kamera umugire neza nawe nyene akaba ari umusore cyangwa umugabo Yesu umugire neza, ariko kandi umuhe umutima wo kwama ari hafi y'abaririmbyi nkatwe kugira ngo ibikorwa bitere bije imbere, ndetse abakizwa bakizwe biciye muri niyo Self TV. Imana ibafashe gose kandi ibaho umugisha utagabanije. Eka natwe ibikorwa byacu ubisiga amavuta kugira mu mwami bigere kure, abatakuzi bakumenye, abakuzi bongere umugisha biciye mu ndirimba ndetse biciye no kuri radio television nationale ya niyo Self TV. Urakoze kuri ndiho igihe cyose kandi wamana natwe urongora abantu basore nibaze bakora ivyaha byo gukora bya bindi nyene, ari kuba hafi igihe cyose kuko ubushuhe n'izuba birabatuma baja kure yawe. Yesu urakoze kuri ndiho kandi ubakora bitangaza bijya byigenze byose biza kuri Ediso mu izina rya Yesu Kristo. Ndabyirukanye ububasha bwabo mwuzure umubiri wose ndetse n'umwene data kugira ubwiza bwawe buzokwana natwe ibe byose. Umusiga amavuta yawe kugira ngo ahari hose agukorere mu izina rya Yesu, amina. Lole urakoze kudusengera no kutugiza ubushuhe. Ego none byigenze bihora binza ko nibyigenze nyabaki. Oye uri umusore n'uri vyigenze biza bikurondera bishaka kugutsitaza bashaka kugutsira mu ngeso mbi, ariko amasengesho ni meza arafasha. Ho nyene rino sengesho senze Imana yaryumvise. Ngoko ubushuhe nabwo bwazana. Urabona rino zuba riratuma rino zuba rirashusha umuntu umutwe bigatuma n'umuntu ashuha ku mubiri hose, ugasanga n'ivyigenze bize kukwigenza kukagwa n'ingoga vyihutirwa bibanze bivanye n'ubushuhe umuntu afise. Ariko bakunda kuvuga yuko hari imbeho niho kenshi akunda gukoreka ivyaha, ariko hari ubushuhe naho urumva abantu ntibaja mu nzu abari mwibarabara. Ivyo biravana. Iyo ubushuhe bwagucanganije agacakabeho usanga vya bindi vyononekaye bica nabi. Nuko ngo abakozi b'Imana muzi ibintu vyinshi, haje ushobora kuba weretswe wasenze mpfa nibaza turagiye mu ijuru n'amaguru birakomeye. Pascal B umeze neza ariko? Nuko ndashima Uwiteka. Yego. Wambaye ishati nziza man. Vraiment namwe mwamuberewe kandi murakoze. Yego. Ninda kwambika hano mu Burundi, ninda kwambika iyo uri muri Etats-Unis? Bo madame. Murajana kenshi iyo ugiye kugura intuzeye impuzo? Ntitujana, arijana akagura. Aramaze kumenya guyawe? Bo guyiwe pana yanje.
guya nyene y'impuzu zavuga ati impuzu zi muncamake ni guyiwe agura iyo nambara akagira guyo kunkunda yani agura impuzu zituma mbegwa kugira ngo akunde birushirijeho Yumvikana ko impuzu wambara ni wagomba gutangura kuzikunda atazikunze ntazo wambara bo muncamake yagiye mu isoko iyo azanye simpingana nabwo aujourd'hui ni kwambara impuzu ndambara simpingana nayo nkuko nagenda mubwiye tuno munsi nta kwambara igitenge ni kwambara urushungi tugende mwibarabara deja aca vyemera kubera ko ndi umugabo wiwe nawe numugore wanje ndamubwiye ambara uko arambara namubwiye atambara uko ndambara kandi ngiye mu isoko nkagura impuzu ntayipinga ngiye mu isoko n'ubu ari mu isoko ntagiye ashobora mu isoko ntanzanira impuzu arayira bati no muzu nize ndayisiga boyintwara kandi umugabo wanje nkeneye kwabegwa aca yizana nkayambara birumvikana kadi muncamake umugore wanje ni wanyambika nubwo agenda mu isoko nubwo agitora mwibarabara gusa yaberewe gusa akayizana nkambara biba bikwiye mu rugo niko byakagombye kugenda rero bo sinzi ko bigomba kumwegwa mugabo je ndavyishimira kubera ko ari umugore wanje abikora ya birumvikana nkuko biba bisanzwe bimeze murumva ati jewe na madame icyo madame akunze ni all right ati nanka kwambara bitamushimisha ariko iyo abizanye nkavyambara ama bikamushimisha niwo munezero wawe muri make nuko uracyari hano ku butaka bw'u Burundi rero twaraganira ibitari bikaye kubijanye n'indirimbo ndetse ni ukanikiyako twari tugeze ko cyari gaho kijanye n'ikiyago mwagiranye na Gasore ndetse na Yasoni bakina comedy ubwo hari isano bifitaniye no kubatumaza imisi tubona hari aba comedian ba hano mu Burundi bafasha abartiste bo hanze y'igihugu mu gupushinga indirimbo zabo na cyane cyane bije muri comedy mu kugira ngo bamagarira abantu gukunda iyo ndirimbo gusomba mufitanye projet zihe mufitanye imigambi yihe na Gasore ndetse na Yasoni projet nizobura kura ko icambere cyo n'abakozi barakora akazi neza iyo bakoze unuzeye bakoze comedy batwenza umukristo bagatwenza umupagani kandi bagatwenza n'umuntu uze n'umuislamu so kajya kazi saka bagasore gusa natwebwe karaturaba kubera kadesha amaze gukora akantu kakantwenza nongeje imisi yo kubaho niko navyumva abahinga babivuga ariko sindabizi bo dio ndiko ndategura indirimbo benshi bashaka kwimva ati kubera ki uno muntu ari umukristo ashaka gukorana n'abaislamu bijanye he ntaho bihuriye ariko birahuriye kuko twese turemwa n'iki n'Imana imwe kandi iyo turemwa n'Imana imwe maze kugira ubaguzi w'umuntu kandi hamwe n'Imana deja namaze gukengera Imana yamuremye umva sindi ku murongo w'Imana deja urumva ariko kandi ni hamwe nakubwiye tugize abagenzi beza ugize abagenzi beza n'ibintu vyabigenda ku murongo kandi abagenzi beza iyo bamaze kukwinjizamo ubwiza mu mutwe nubwo hozo umuba ameze gute mwoba bagenze kugira guhindure vyogora yego birumvikana ko ibintu biba bimeze neza cyane twamaze kumva ahani cyatugarukanye kandi kugira ngo dusubire tuganire ibijyanye n'akazi kawe nuko twumvise ko hari indirimbo zitandukanye uriko urakorera amasanamu hano ku butaka bw'u Burundi kubera kino giye guhindura kutagaragazamwe ama image mu ndirimbo zawe nshaka twimirije kuronka ama image yo muri Amerika ukavuga ati kuvaho vyakabereye ndi hano mu Burundi nasanze igihugu cyacu ari ciza fuko mvanga ama image cyangwa unashirinwa ama image gusa ya hano ku butaka bw'u Burundi bo indirimbo maye nkora zose nzokora ama image yo ngamo butaka bw'u Burundi ariko bibaye ngombwa ari indirimbo zimwe zizogira ikizizobonekana yuko ari amasanamu atameze neza nzosanira n'amasanamu nzobafatiye muri nuze muri Etazini kugenda bikorereyo ego arivyo nzokorera ngaha nibo nzokorerayo ariko ku bazonkorera akazi ngaha abobo nzogerageza kuko abakose bagakore bakamare mugaro ubundi buzi bazonkorera nzotwarana amasanamu yayo muri Amerika kugira ngo ndayakorereyo nanje yego mu ndirimbo twimirije kuronka nshasha ya vuba izo ringo ma image yo ngaha mu Burundi canka zo bari muri Etazini mu camake nzoyisora ngaha bere ngaha nyene ama image yose zo baranga kubera ko ni ikirundi ndi mu Burundi kandi nzorimba ikirundi yego nta mwabyo kugenda kurimbira mu Amerika ibiganiro bigeze he n'abaririmbyi bahani wacu kuko
uri hariya muvugana kuri telefone hari gihe kenshi icyo uba wifuza gushaka cyangwa icyo uba wifuza gushaka ko bidakunda mwa kino gihe murabonana mu maso mu yandi mukaganira muri gutegura ibiki tugiye kubona impinduka nyabaki hagati ya Pascal Bizimana ndetse n'abandi ba artiste ba gospel hano uzova hano ushitse kuki canke mushitse kuki bo ico nize kuba ririmbye bo ngaha barakora akazi nakubwiye kare kuba nakubwiye kare ko bakora akazi ariko kandi hari abakora akazi neza n'abandi bakora bisanzwe ariko byose nakubwiye ko ari ibikorwa by'Imana nta mupaka bafise abo twavuganye twaravuganye nituragera ku gikorwa tuzokora ko ariko kugera mardi nzoba maze kumenya ibikorwa byanje n'abaririmbyi bo ngaha ariko kandi ico nabize ko cyane kimwe barakunda Imana ari n'abandi batakijijwe amaze gusora indirimbo imwe acabona ko yamaze ku mustari arengeje je nkunze gusubira inyuma nkumva n'umubabaro undenze gose kubera ko iyo uririmba indirimbo z'Imana nugomba kwereka abantu kuri umustari ukomeye gose Imana yonyene nigomba mbere Imana ukashaka kwereka abandi kuri umuntu ukomeye ugashaka kwibagwa n'abajya abandi no ico nikibaho yabo hasi yabo udafise amaguru n'ababoko yaba ufise amaguru n'ababoko yaba ufise ibisesi kandi biki twese turi umuntu uyu turasa nimere bahora babigiraga pasi bo mu baririmbyi ba gospel bariho kandi barimwo baragoye gufata mugabo umuntu iyo mubanye kabiri gatatu cumumenya barakuriye showbiz mu byo ngaha mubo ngaha bamwe ntabo ndabona mugabo hariho bamwe ushobora ukabona tuno muntu agomba kucaduga gose kwa ko amaze kumenyekana gatonya ariko je shaka kumenyekana mu bana b'abantu shaka kwanze cyambere cyoco Imana imenye koko kuko Imana ndinzi kumenya uri nga muri inosi ikakumenya hari abarimbyi benshi babarimba indirimbo za gospel Imana itabazi ko bari nga muri inosi Imana ikabona gusa umuntu arakijijwe yagenda kuraba ikintu cyamukije gasanga n'indirimbo yawe mugabo itakuzi rero ngomba kwanza menyekane he mwijuru ahandi hose ibindi byose bizoza mu nyuma ego arabandi bakora bashaka ama viewers bashaka ama subscribe bagere kure arabagomba kumenyekana baba bambere mu Burundi babe bambere muri East Africa sinjo nshaka Imana niyabona ko bikuye ku mwanya wacu nzogishikako ariko bukebuke ariko kibazo kijanye nuko tugiye gukora indirimbo n'abaririmbyi batandukanye nga muri mu Burundi twe kwateguye indirimbo na Sabasi Sabasi nituragipanga ko tukiyage ko cyane tumenye yo giherera mugandi twayisohora muzobona n'amasana amagira kuko sinzokwicara ko nyene subire muri Amerika ngaruke kandi tukore video izo yamaze gusaza yo ndirimbo kandi ubwo butumwa bw'Imana buzomaze gusaza aka video nabonye uri ahantu muri studio ufise gitari haje hari he hari muri studio ikora mu ndi mutipe twa Ephraim nako ndavugiza indirimbo imwe nako naringiye gusoza mu nsama kindirimbo imwe y'igiswahili niba ugiye guhera heza oya twayitanguriye ngaho duhereza ngaho nyene yose twarayimaze ndirimbo yawe niyo kwande ni igwanje iri mu giswahili mu giswahili kundi giswahili kubipasi neza cyane kubera ko yo ni yugumura igiswahili iyo nkangukana igiswahili mu kanwa byose biguma ari igiswahili neza cyane abana bariya bashaka kwibaza bati Pascal aharugwa mu ba kozi b'Imana bari serious bivanye n'ukuntu waje abandi hari gihe baza bonyene mu ntumbero kugira ngo bashitse hano naho uravyumva nyene ari wenyene umugore ko atari hafi nshobora kwigenza uko nishakiye ariko uravuga ati madame nigirizwa kucana nawe ndetse n'abana hanyuma ho zobandi ni huzoburi umva ko nawe bimeze neza kwere kino kintu kuciyumvira kono cyo kugendana na madame n'abana uvuye muri Etazi uvuga ati nje muri Afrika benshi bagira ati kugira ngo nisanzure ngenda je nyene umugabo wewe bamwe sinza numvise avuga ati abantu njya mu tipa serious ari serie kuba yagize uti je ndagiye hanyuma ibisigaye sinsiga umufasha inyuma urabona uri umugore uri umujene uri umupapa cyende umupapa w'abana bane urabona ko umugore wanje ari bungenzi umwana wa gatanu kubera ko nzovyara mpaka abana baduhere ko munda neza Zobera ngo twumve pasi nzovyara mpaka abana baduhere mu nda kubera ko Bible biravuga tuze tuvyare tugwire nk'umusenyi igitigiro utekanye ni cyabangaye nico kuvyara mpaka abana bahere mu nda
None ko abana mu mugabo batahera uzokomeza mpaka nzokomeza nzovyara mpaka bo muca make ndumwana windwi sinovyara abana babiri kubera ko mama yaza kuvyara abana babiri je sinari kuba basugize kuri ndwi hawe muco hagari kubera kigeza kuri ndwi angeze kuri ndwi nzobangeje ku mutwe wanje zosamvyara abankurikira rero urumva umva sinze bazonkurikira abankurikira bashobora kuba ari 4 5 6 kuduga ikindi naco kuba ndi serie negerezwa kuba ndi serie ako tukiri ngaho nyene Pascal anashobora kwibaza bati umutima vuze yuko azoguma vyara hanye nabo baduhimiriza kuvyara ku rukero inyo n'ingingo ya leta canke muri China ho hubo batanguye batanga uburenganzira bwo kuvyara umwana umwe baherutse kuvyara babiri ubu naho bongeye ko gatatu kubera ngo abasaza babaye benshi mu Bushinwa none mubaze warabaye muri mu Bushinwa uraba mu Bushinwa isi ubu tuba tuyifise mu minwe ngaha none igihe bategeka iryo tege vyaratangajwe yuko bagize umwana wa gatatu mugabe nawe nahatebana batameze ngo sinzokwemera ni kuvuga yuko nagomba mvuge yuko abakenyi cyo bazogaburira abana ari bo bazohagarara kuvyara ariko nta muntu numwe kwisi akenyi cyagaburira umwana nyimbaronka icajya urumva akaronka icagaburira bajya abana babiri umva imana niyo guha ubwenge bwo kuronderera umwana udafise urumva uronse umwana iguha ubwenge bwo kumuronderera ni waronka umwana wagira kabiri iguha ubundi bwenge bwo kurondera ujya mwana nubwo bakwira 10 nuzi uwi11 cyangwa 15 icazovamwo kubera kuza kumwica wowe rero ati udafise ivyagaburira abana bari wahagarika mugu ufise ivyabagaburira yikomereza Jesse ko navuze ati iyo udafise abana none nkawe premièrement uri umujene na stress ufise zuko ndasuma ndagira iki siko umunsi uzovyara imana izokongera ubwenge bwo kugira iki bwo kurondera no ufise umwana umwe izoga ubwenge bwo kurondera abana babiri bikunde bivanye n'ibihubu ugezemwo niho ugira ubwenge bwo kumenya ukuntu ubibamwo ivyo bindi leta ikunda kuzana ngo ni itegeko kuvyara ku rugero sindabihariye kubera ko ni itegeko rya leta na Bible iravuga abaroma 13 ku murongo wa mbere muheshimu wenye mamlaka twubaha abaturongoye ariko ivyo nibijanye nico bibiri ivuga abarongozi baravuga muga bibiri iravuga iki nyamba uburongozi burongoye ino si iriko iyi si yarimwe nande nteremwe n'Imana none Imana itegeka ibiduha n'abarongozi kugira ngo baturongore neza hama nivyo n'amategeko kenshi bakunda gushinga nayo bari kwaronderera neza abo barongoye oya niyorohereza abantu barongoye hari amategeko andi ashobora kuza gupinga abana Imana kuko niwovuga yuko abantu bariko barapfa amasha tuvyara umwana umwe nibahera abantu none ko bitongo ritaguka ugasanga kenshi ijya nino amatongo abana bafutse ari benshi kandi tongo ntiryaguka hama ugasanga bariko barabura icyo babagaburira oya ni gra edition ndakubwire ari ikintu kimwe umukozi w'Imana yageze kuvuga ti rero umukozi umugore n'umugabo bavyaye abana babiri niki kintu mucigeko abana babiri rero habahisanganya habayeho kubarungika bagiye gutembera nko kujya bagenda kuraba shangazi wabo bajabutsi barabara bagiye kwa muganga ati mukuremo nikizazi nidushaka kwa vyara abandi bana bo bavyara abana babiri mugaba ca bahura nisanganya muduge bagonga bose Imana ishira bashaka ibatora hakiri kare bo ni bari bashatse abana babiri Imana ibatoye bose wibaza yuko mu myaka 3 batifujije undi mwana cankwe wiyumvira yuko mugabo atasohotse anze kurondera abandi bana ni cya kibazo cy'asinzira muki mu nzu abana banze gupfa umugore amaze kumukatisha kuvyara ushaka kuvyara abandi bana kandi mwana biteguye nawe washizemo n'ubwenge bwo kubitegura ivyo ko uvyara abana bakicwa n'inzara ntihufuma ugira tereka mvyare babiri canke batatu nshobora kurera ariko nakubwiye yuko uvyaye umwana umwe Imana ikongera ubwenge bwo kumurera uvyaye wa kabiri igwadabu wa gatatu ho igwandanye ubwenge bwinshi wa kane ibandanye bwinshi nta kiringo na kimwe ushobora kuvyara umwana akunanire kurera ari umwana wawe ati abana bavutse bahereza Imana ibisigaye neza cyane kubera ko Bibiliya avuga tuze tuvyare tugwire nk'umusenyi muri nuzeyi ndo majamo ntari mu ndirimbo rimwe gusohora gapasi oya ahubwo ndabona hari umuntu asa neza
uriya muntu niyoza akaramutsa abariko baradukurikira uriya muntu niyoza akaramutsa abariko baradukurikira karibu sana ni sawa kama buca murakomeye ariko arakurikira niyo Ser TV bifuza kubona akurabere usa neza kubera ko n'umunsi mwajanishije n'uwimana yaguhezagije hano wapenda nawe ndabona yambaye rouge ama nawe harimo rouge kanzu keza kameze neza umutipe ufise umugabo mwiza cyane urazi ibintu adusiguriye hano atubwiye yuko ari ukuvyara magabana amuheze mu nda wonye naco ibiri yivuga ngo ni nyandwi ngo rero niyagera kuri ndwi ntibishobora guhagarika ngo kene ngo haci bamukurikira ariko ngo bivugire ngaha gatoya ndabigusavye ngo wicare hano gato tuganire gatoya aranse Madame Pascal gese nuko bisanzwe bimeze ni Pascal Bizimana ndabona bumeze neza ubutagase nako niyo ntagase n'abana banje bararyoherwa kubera ko iyo ufise umupapa yambara impuzu zibi igihe cyose ntibanezererwa no kukubona no kugupresenta ntibagupresenta burya ni papa usohotse bariruka no kunyegera mugabo wambara neza karaza kagufata papa urabona naye Pascal B mu bantu uri kuri baruka arabo uzohavuraga na cyane cyane kubijanye no kuririmba mbo oya uwo uzovukana ingabire yose nzomureka ingabire yiwe uretse ingabire y'ubusambanyi ubusuma ujya gusambana rero n'ingabire ni ingabirano gutese biva kwa satani ari ingabirano ziva muvumu ari ingabirano ziva kwa kumana niziva kwa satani shetani nzi gutera ingabire y'ubusambanyi atari amasengesho mukoze yo kwisonzeshijiro n'umutaga cyangwa y'ubusuma cyangwa urazi no kubesa ko ari ingabirano mbi ukabona umuntu aramutelefone allo uri hehe ndi kwishengero nashitse washitse uri kwishengero ego urubigira abandi kundi umuntu yibere kwisoko turagira pasi mu ncamake imana babare cyane ashikiye mugabo sinzobisubira byama byabaye ndorera mukanya mu minota sase ndagushikiriye ndi mu muduga ndiko ndahamagara taximene aze kuza antware umva ivyo byose ni ibintu n'ingabira nombi ivyo byose bisaba amashengesha akomeye akomeye kabisa nka we dishosho kwese nk'ubu uramaze gusengera abantu bagakira ivyo vyahanye n'uri kuratubwira singombwa ndabimenye ko bakira ariko iyo ukora amasengesho ubufise kwizera ko bakira kandi barakira pe kandi wanabikoze kare wadusengeye oya nkawe mu cyamakuru umusore ntagusengeye bijya byinshi birakubako twaramaze gukira twe na Arken hariya bimeze neza gukira kwanyu ni kubisawazisha kubisawazisha ni kusema nini Usawazisha ni kusema nini? Unachumvye agaheza gucumba agashira ngaho igisigane kugire gufungura. Amuheje ugacukaraba ukacabuza isahani. Weje kujya ukaraba gusawazisha ibintu kucabura. Wewe nawe rero gusawazisha bisigura ati guhera heza ubusore bwawe ubuvemwe. Ukabuva mu busore hanyuma wambara ubugabo. Cyane. Pascal umwiza ufise n'ubwanwa bwo mu Faransa. Ndatagase man. Nanje navyisanzemo. Uriya nafite ubwanwa bwa he? Yo yamba afise ubwanwa bwo mu Bushinwa. Pascal Bizimana uracari hano ndumva hari byinshi ugitegurira abana bariya ibintu bigaheza bikabananya bigenda neza warumaze imyaka myinshi utaza hano ku butaka bw'u Burundi tukwitege mu kingo kingana gute muntu mbere kugira ngo kumbura Burundi hanyuma ucuza next year nzogaruka buri mwaka uzoburinga nzaza buri mwaka mu nyitege buri mwaka nzozandaza nkora n'abartiste batandukanye bo mu Burundi buri mwaka nzoza rimwe waryohewe reka shareka kano kayaga kazanje n'izuba ndagufungura iki Pascal hano ndakunda isombe mugabo isombe n'ubugari bw'ibigori cyangwa imwumbati bw'ibigori yego ndabundura kabisa urabundura kuvuga ngo kubundura ndasekeza urumva ahantu vyibusha ubusa izi ni isombe zuzuye asante sana nuko muri kitaki ari kindi bita umukeke oh my god reka nikibazo igumire hano none
none sindi ngaha uze wigumira ivy'amavuga ngo nzosubira inyuma mu kiki ndi ngaha nyene n'ubundi ndi ngaha nuko Pascal gira ico bwiye bariko baradukurikira hariya kiri ku mutima na cyane cyane nk'umu artiste ongera akaba n'umuvuga butumwa ico ngomba ndababwire namanda kivuga buri munsi ukijijwe utarakizwa senga witegura urupfu rw'amasaha aza kuko ushobora kwiyumvira ko ubuzima bukibandanya mu kanya ushobora guhura na accident ugapfa rero inuze kivugo canje kenshi baho nk'uzopfejo numenye ukuntu ukorera Imana bo ubaye nk'uzopfejo ucumenye n'ukuntu ukorera Imana ubaye nk'uzopfa uvuga ati ndacafise imyaka 70 ukorera Imana uko uriryohera ukijye kuvuga ati kubera ko mu myaka 70 nzopfa namaze gukorera Imana no baho nk'uzopfejo baho nk'uzopfa mu masaha aza kuza kubera ko nuzi urupfu rwazozira unyane we mu mana iki naco mukunde gusupportinga abaririmbyi ibindirimbo za gospel n'abakora ibikorwa bitandukanye byo kuri social media ariko beshe cyubahira Imana kandi binezereza abantu bose ibintu nk'ivyo kindi naco nongere shimire Niyoser TV yatubaye hafi kuza kuturaba ejo ni mwadukenera next year kubandanya muzoze ariko mubanze kutumenyesha nkuko mwatumenyesheje no munsi kiyagiye twabikoze kiyagiye mwatumenyesheje ariko ndabashimire cyane kandi ico nongeye kuvuga kuri Edisimani muhezagire kubera ko arafise n'ingabirano y'urukundo amwe n'uyu mwene arike nari nyuma ya kamera afise ubwanwa nk'ubw'aba president Imana muhezagire vraiment sana nuko bisanzwe bimeze yari Pascal B turangirije kwiro mihezagiro y'ibitandukanye reka twitege ivyo bikorwa vyose yatubwiye ko agiye kudukorera kandi ngo bizoba bimeze neza ahanini bizogaragaramwe ibibanza bitandukanye vya hano ku butaka bw'u Burundi nyita Edison ndayahoze wongera mwite Arkeni like and share hano kuri Niyoser TV ndetse na subscribe mukomeze kubikora kandi ntimuze murambirwe naye hasigaye je ndi kumwe namwe everyday murabizi ko aho bukera nyene nzosubira kubazanira umuntu ameze neza nkuno munigo ubona ko abatagase arigiriye bye bye